Ikindi, kenshi icaha co gufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme ntigikurikiranwa n'ubutungane kubera bari bajejwe guhasha abakora ico caha babifata minenegwe canke uwafashwe ku nguvu agategekwa kumvikana n'uwamuhohoteye. Ariko naho biruko, kumvikanisha uwafashwe ku nguvu be n'uwamufashe ku nguvu bifatwa nko guha impigi abakora ico caha nk'uko biri mu ngingo ya 23 yo mw'itegeko nimero 1/13 ryo kw'itariki 13 ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'2016 ryerekeye gukinga no guhasha amabi afatiye ku gitsina. Kugomba kumvikanisha uwakorewe amabi afatiye ku gitsina be n'uwabimukoreye bifatwa nko gusasira indava ayo mabi. Bihanishwa igihano gisanzwe gitegekanijwe ku wakoze ico caha. Uwo wese agerageje kuburagiza amatohoza ariko agerageza gushengeza uwakoze ayo mabi ahanishwa igihano gisanzwe gitegekanijwe ku wakoze ico caha. Iyo uwagomvye kuburagiza amatohoza ari mu bajejwe intwaro, ubutungane canke mu nzego z'umutekano, igihano gica kigwizwa na 2.